rero ndahanuye abakobwa baja gusezera ngo aba ex ni babi dukurikira nukuri byumvirize wahisemo kubera ngo amayira abiri yananiye ifisi imigeri ibiri ntigirane sawa nico gituma ndahanura umukobwa aja gusezera ngo aba ex igihe byo guteranya n'umufasha wawe muri mariage agasanga invitation zarasohotse birapfuye wenda guhanura yuko iyo ugomba kuba kugwawe hitamo inzira y'ukuri hitamo nyene muzobana avuga ati nuwo nyene muze mwibanira akaramata urakoze cyane by'ukuri abakobwa muri ko muradukurikirana ndabasabye ugiye guhitamo umufasha amuhitemo neza kandi amuhitemo warane azi ico agiye kurondera amuhitemo azi ico agiye gukorayo yumva amukunda atari yamaronko mugabo aba yumva akunda uwo muntu nyene n'umutima wiwe wose kuko ni naho hazoba ikibazo agashobora kugisporta mu rugo mugabo habaye ikibazo atamukunda yamukundiye ibintu azoba agiye turiko turabibona aho abagore bagenda bagata abana n'ingo zigasambuka kandi baraca umugani ngo umuhusha atungahusha umugore bakobwa bamama mwogo dukurikirana iyo umumama canke umugore mu urugo rwiwe arufasha minenegwe akiyandarika rurasambuka pe kuko umwe umugabo canke umugore umwe wese arafise inshingano ziwe arafise hari fort ubundi hari fort ku buryo rero hamwe umwe akuyemwe akarenge rusenya ku rugo umugabo akananirwa ntashobore gutunganya ivyo mu rugo neza hanyuma abandi hari abakobwa babivuyemo uno munsi bakubwira ati twe ntidushaka kubaka mbega mu mama hari abakobwa badashaka kubaka barahari ni benshi aho badashaka kubaka n'abakobwa iwabo baba barahuye n'ibibazo bitandukanye canke bishinga mu bare butandukanye gusohoka mu bare abagabo iki ugasanga umwana w'imyaka 15 16 ari kumwe n'umuntu angana na papa wiwe akuze ibyo turabigwanya kuko bituma aca yanka kubaka kuko umaze gusohoka abantu bariko baradukurikirana wa muri kurasohoka buri misi yose mu bubare bwiza amahoteli meza reka naho wowe ugafise nta nani birashika naho wowe ugafise ufungure neza muryohe kugira mu muduga mwiza ushiduka utakibirimo byo kurongorwa kuko kurongorwa burya anagira ndababwire ntivyoroshe ni nko kwishirana nk'akagozi mw'izosi kuko ubu sinyira umuntu mugiye kubana n'umuntu akaramata ako karamata rero mu rugo hariyo byinshi stress ndajayo nawe nurajayo umugabo hariyo byinshi tutazi bijya banga rero nk'iyo batwaye twafise ubutumire akuze w'umumama yari kutubwira ibintu biriyo nk'incamake rero ibyo bintu biriyo ugaca wanka kuja guhura nazo rero no gusohokana n'umuntu nk'uwo ntakwemerera kugira ante kusubira muri bya bintu nk'umusohoka mu rugo si ugukina ntuzamusohoka iminsi yose ntuzamuja mu kabari iminsi yose amodepanse acaba menshi muto umugabo aho mujami n'abandi bagabo urumva ni byinshi niyo mpamvu rero hari abakobwa baje bavuga ati ntako nja kwibohana bijya ndaretse ndavuyemo jewe ndagiye ndabiretse reka nisohokanire n'aba twinyweye icupa twirire ikirori ahari ikirori tujeyo dusohoke n'igihugu tuje kurya amahera n'ahandi hariho abantu baba bayafise abo bantu rero ndabatubwira amaherezo yabyo nta nyungu ihari size twogira umuryango nta n'umugisha birimo twogira umuryango kuko kubaka burya novuga ko ari iragi ngiranirage kuko ni bya basokuru na basokuruza kubandanya bose barubaka rero hariho n'abavuga ngo kubaka si Eklezia Katolika ngo yagenewe bose nta tegeko rihari rifata umuntu ndumva sinzi ko ari wowe urizi rifata umuntu atubatse nko mu gihugu cacu sinzi ntarihari ntaryo ndumva nzobaza numva ariko naho ritahari
byiza ukubaka raba iyo mama wawe atubakana kwawe ntibari kukubyara nawe barakeneye umwuzukuru nzokenera n'umwuzukuru uko rero nico nohanura abakobwa bariko barashaka kubivamwo badashaka kubaka bama mu bubare butandukanye yego canke mu birori bakumva bo kwigumira mw'inosi ivyo vyingo no kuja kubagora sinzi inkuru ntoyi hari umukobwa yari umugenzi twarabana nawe mu rupangu iwabo yavuze ngo je nta mwanya wo kuja kubaka ngo ngenda bashobora murabijamwo mwebwe ngo nirirwa mu makara guhera ku wa mbere gushika ku mungu atamukozi bifise nk'akarorero unirirwa mu makara urumva ngo mesura buri munsi nteka buri munsi ngo abana barira ngo je nta mwanya afise urumva rero umengo hari ibyabaruhije nibareke kuruha reka twubake by'ukuri mu rugo hari abantu yego tubize umuryango kandi mu rugo hari umugisha hari abantu bariko baratubwira bati mu rugo bimeze neza twebwe hari ahantu ufite intahe nziza batubwira ati mu rugo biraryoshe ntibugire ikibazo reka kugira ubwoba ati mugabo bisaba gushira ibuye ku rindi kugereka ibuye ku rindi bisaba kwihangana bisaba guharirana bisaba utuntu twinshi bisaba kujura seda hama abakobwa n'abagore dusabwa guseda no kwiyubaha no kubaha imibiri yacu gutekana kuko imibiri yacu ngo mu rugo rwa mwimuye yego rero nitwiyubaha tukubaha n'urwo rugo rwacu tukumva ubanza kubaha umufasha wubaha imana yo mu ijuru uca wubaha umufasha kuko n'abana barakubaha iyo wubahwa n'abantu hanyuma urugo ruraheza rukagenda neza ego nuko rero turatumiriye abakobwa bose bumva babivuyemwo bagaruke bagira intege mu rugo biraryoshe cyane intahe turabyumva zaho biryoshe bimeze neza nta ngorane hakaba rero n'abandi batopfa kubisuka nk'uko nyene ngo kubera biryoshe babanze bashishoze barabe neza barabe kuko ntiwupfa kwita ku bari we wese ushobora guhura n'umuntu akeneye gusa umubiri akaryohera umubiri yabonye ati yawe ni umukobwa mwiza mbona baragororotse mugabo akaba agukeneye mu mwanya muto cane mu masaha abiri reka canke nayo demu akaba kononye yakupfishije ubusa hari undi yakuramba atamugamba gufise abo bantu rero turabe neza abigeme abantu batesha umwanya basore namwe mutwirikira n'abavyeyi muhanure abana banyu bareke kudutesha umwanya bareke gutesha umwanya mubereke intumbero nziza mubereke umutima w'urukundo mubahanure mubasengere kuko bizotuma n'abana basubira mu ntumbero nziza le 8 mars ni vendredi tuzohimbaye urabizi umunsi mukuru hari umukenyezi hari umukenyezi rero wobwira iki abana b'abigeme bashaka kuja bari mu kuba abakenyezi ngira bashaka bimirije kuba canke bifuza turi mu bigero nanje ndi mu bigero nko mu mwaka uza nowufeta nawe wofeta uwo munsi mukuru turi abakenyezi je mvuga waramaze kuba mama ngira niho ubuzi utuntu tutari duke ku bijanye n'umukenyezi atari umukobwa mbega abantu abakobwa bimirije kujayo bafite uwo munsi mukuru bogenda wowe ubabwiye iki bogenda bakanywa bakaryoherwa bakambara vya bitenge bagashanyinga vyonyene nico babwira iki jewe ndahanura abamama bitegura umunsi mukuru wa 8 mars hari n'abakobwa witeguriye umunsi mukuru wa 8 mars ariko atari abamama ndabahanura nabo nyine bose n'abigeme bimirije kugira kuba abamama bakishaka kwifuza kumunezerwa ku munsi wa 8 mars ngo bazowufeta bose batekerera iki nikahe kajambo batekerera kugira ahantu umumama yubatse ku munsi mukuru wa 8 mars
nukuri ntazo umunsi mukuru gusa ngo aje kurya iyo ragu ngo anywe iyo fana ngo arye agakoko gusa ariko no wa mutima uwo munsi mukuru w'Imasi bawushira mu rugo iwabo mu nzu mu ngo zabo bumvikane n'umugabo ndabifuze guhuza n'umugabo w'abagabo bafasha abanyu bumvikane bigende neza umunsi mukuru w'Imasi muzobapfira ubusa muzogenda muze muhimbarize n'abandi basore n'abandi bantu mwumvikane n'umugabo muzosohokane n'umugabo n'abafasha abanyu kuko hano abamama bubatse abandi batari abamama muzoje mushuha rwose ngo muje mu bindi bintu mu ngeso mbi umko mwifuza mu minsi mikuru w'Imasi oya yifuje kwera ku munsi mukuru mwiza muzogende neza muze mujye mumwe gusa muze mwishe no mu mutima yabo nuko biyumvire imbere biyumvire neza ngo zabo ingene zimeze ari uyifuza w'Imasi ata mu rugo rwabo ari umuriro ngo usanga umugore kare mu kibaze mu bitenge yaberewe ariko muhira nta birenze rero ndabahanura guhuzwa n'Imana Imana ikabaca hagati yanyu nicyo ndabifuriza Imana ibubakire cyane rwose nanje ndifurije abamama bazofeta umunsi mukuru n'abakobwa nanje nzoja kuwufeta bigenze neza ntibaze bambara ibitenge gusa ndabasabiye ko umumama wese ariko arankurikirana yoca bugufi mu rugo agaca bugufi ntaza afate ngo urumva uyu munsi niwe wacu ngo aca yitana umugabo mukandagire mukoreshe nk'umucakara aca mugaya n'abana rero kugira ngo yereke akarorero keza n'abana babona ati mama avuye ku munsi mukuru umugabo ni umupfasa umugabo araciye bugufi umugabo bamwubahe nk'uko yahora abatahora bubahana baronkereho akaryo keza canke aho bazoyaga aho bari baze bayage ibyo guhanura nabo badamu aho bazoba bari kuko hari ingo zitemeze neza bivuye ku badamu hakaba n'ingo zitemeze neza bivuye ku bagabo rero ibyo bice bituma babana bariko bararuka baduga bataronka umwanya bataronka n'ubaganiriza ngo bagire indero nziza kandi ndifuje kuzogira umunsi mukuru mwiza nk'ubu uwo munsi mukuru babone ngo ni uwabo bace bararayo baje mu bindi kuko n'abamama rero bajagara bakaja mu bindi bitari bakarenga ibigo iyo minsi mikuru agaca ararayo ntibutwibaze barareyo ngo nari mu munsi mukuru aca profita ariko mwiyubahe mwubahe abagabo banyu Imana yabahezagije kuko umugabo ngo ni umutwe w'urugo nk'uko Kristo ari we umutwe w'ishengero ngo n'umugabo n'umutwe w'urugo rero ndabashimiye cyane ariko baradukurikirana ndagushimiye mademoiselle karibu n'ikindi gihe tuganirize ku bijyanye n'ugwaruka uko bigiye bimera nitwakwikora kwambwira nzongera nzogaruka no kuri n'amahoro urakoze cyane ndabashimiye abadukurikiranye mwese hama nashaka kubabwira ko tubakunda cyane abariko bakurikirana televiziyo Swavisi Nicimpaye turabakunda cyane kandi namwe ndazi ko mudukunda muze muradusengera hama mwibuke gukanda hajya kukanzongera subscribe hama muze muradukurikirana muri aba biganiro byacu by'ukuri birubaka uwo byumviriza uwo bikurikirana bizogira ibyo bimufashije kandi turakeneye n'intahe zanyu mutubwire yuko hari cahindutse murakoze cyane mugireho muba mwubahwe intererano zanyu turazishaka murakoze cyane bye bye murakoze rwose murakoze kubana nacu nari n'abatoni Arlette muze mutwumvirize mwumvize impanuro zacu ni nziza zirubaka kandi tubivije umunsi mukuru w'Imasi bye bye mwari kumwe na Josiane Yakimana turabakunda cyane